Dabaye kaze mugeno c'amasengesho kidasanzwe mushirizwa na mwene so Habimana Jibril. Uno munsi ni iganiro kidasanzwe koko kubera ko ni naho numwaka urarangiye, ni umwaka tugenje mu mwaka w'ibihumbi 2026. Abantu wese ngo dukurikirana turabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 uzobera umwaka mwiza. Uno munsi rero kugira ngo tuhimbazanye no mwaka mushasha turafise umutumire wacu twama dukunda gose mu kintu kiganiro c'amasengesho ikabidondora. Yego murakoze cyane kwa kino kiganiro c'amasengesho c'umwaka mushasha. Ndabashimiye cyane ko namushoboye kuntumira muri kino kiganiro. Nitwa Ndayishimiye Bertrand, nkunda umukozi w'Imana. Rero ndagiye cyane kuza gusangira namwe kino kiganiro kijega dusengere hamwe nakurikirana televiziyo gitarwa ngo uno mwaka bagendere mu bugombe bw'Imana. Teme no munsi vuga ngo ni gute wotegura umwaka wawe mu masengesho. Mbere uko rero tuvuga biramvuye muri kino kiganiro nagamba umutumire wacu dufashe dusenge twitegurire amajambo bigiye kumve nkana amasengesho tuza kusengera hano ha. Ego murakoze cyane ku makano kanya sabane ko televiziyo itajwe ngo dusange hano masengesho ntabari twebwe gusa ariko dusangire no mutima wo gusenga kugira ngo uyu mwaka twinjiyemo utwere umwaka wogendera mu bugombe bw'Imana bushitse. Rero dufatanye muri masengesho. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane ku muntu wese ka televiziyo itaje. Turagushimiye cyane kano kaji duhaye mwami ko gusenga Mana. Nakajyo keza cyane ijambo rirambira ko Yesu Kristo yazinduka kare butaraca gasenga. Twarabonye amarizo itaye Imana afatanye n'amasengesho mwami. Twarabona agendera mu bugombe bwa Data hano ku isi. Natwe mwami turisenge dusengane ko televiziyo itaje mwami. Bicema n'amasengesho Mana uvuga n'imitima yacu mwami ngo uno mwaka cyo dukore Mana ibyo ushaka Mana. Tugendere Mana mu nzira wateguye kera ku bwacu Mana. Kugira ntihagire numwe azohusha muri twebwe Mana kugendera mu bugombe bwawe mwami. No gushitsa umugambi wa hano ku isi mwami wacu. Turagushima ku bwa mpemu yarawe muri twebwe mpemu ukuri. Aturongora mu kuri kose. Umwe yinjira mu mutima Mana gasesa imigambi y'Imana kandi tumenyesha. Turasenga ngira ngo igihe twatwo turasenga atumenyesha imigambi y'Imana, atubwire iby'Imana ishaka uno mwaka. Uzobukode cyane Imana yacu. Ni mu izina rya Yesu tubisenzemo. Amen. 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 Nkuko nakunda bivuga uno munsi twavugana ku ijambo rivuga ngo ni gute utegura umwaka mu masengesho. Igituma twashizemo akantu mu masengesho nigire utahure yuko umwaka ntushobora kuwutegura kora ko wagize plan gusa. Umwaka utegura imbere y'Imana. Ugiye gusoma Abanyefeso chapter 10 birivuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Uriko ngo no munsi hari ibikorwa Imana yateguye betetera umwaka uheze hari ivyo wagendereyemwo kora ko hari ivyo Imana yateguye mu buzima bw'iwawe. Uno munsi naho cyangwa umwaka twinjiyemwo hari nibindi bikorwa Imana yateguye kuzogenderamwo. Imana yacu ni Imana itegura ivyo tugenderamwo tubonera imbere. Rero hari ivyo yaguteguriye. Rero kugira utegura umwaka neza nico gituma uteza gusenga. Tukaduhere kuri iki kintu nyene utegezwa gusenga, uteza kuza imbere y'Imana kuko ari ibona ibiri imbere. Kuko ari dufitiye imigambi biri bakudufitiye imigambi ya kazoza nibona kazoza kacu. Rero uri kuranka no munsi ukuntu kwa mbere utegura umwaka wawe nuko utegura mu masengesho kubera ko hari ibikorwa Imana ishaka gukora. Rero ntushobora kuvyigezako itari ibikugejejeko. Rero kino kibazo nagomanda kibazo no mutumira wacu ni gute utegura umwaka mu masengesho. Ego murakoze cyane kwico kibazo ati ni gute umuntu ushaka gutegura umwaka wa masengesho. Jibril jambo ry'Imana yatubwira ko iyo tuko turasenga si gusaba gusa ariko harimo no gushima Imana. Iyo umuntu ariko arashima Imana burya bari karasenga kandi uwo mutima wo gushima kenshi ari gusanga atawuri mu bantu bagasaba gusa muga badasenga badashima Imana. Rero igihe cyose ubugiye kwinjira mu mwaka mushasha hari ikintu cyambe tuza kuraba utabatwati mone umwaka uheze nawo bayeho gute kuva mu kwa mbere ku mwaka uheze nibyo hari amajambo banyatuye ko hari nasengeye hari abanyipfuje umwaka mwiza none bimwe banyipfuriza bye nategura mbega uno mwaka nabigendeyemo mbega zanteguro nagira imbere ko ntangura umwaka uno mwaka nazigendeyemo mbega ivy'Imana yavugaye nanje umwaka uheze nashe kubikora nkuko Imana yabinsavye igihe cyo ushuza amaso nyuma karabo ukabona hari bitagenze neza nishuvuga ati uno mwaka ugiye gutangura rero kanisubireko mu itangura ca mbere mu 33 havuga ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane burira buraca
uwo munsi ugira gatandatu ariko ntabwo ukuntu havuga hano hantu ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose nuvuga hari igikorwa Imana yakoze ngo Imana ngo ikiri yihweza ibyo yaremye byose urumva yasubiye inyuma yihweza ibyo yaremye byose hano avuga ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose ngo kandi byari byiza cyane mbega Jibril uyu mwaka uheze wa 2025 subije inyuma amaso kuva le 1er janvier 2025 mbega ndavye ibyo nakoze no mwaka wose ndabyihweje nuvuga ko Imana yavuze ngo kari byiza cyane Imana yarihweje bavuga ni byiza cyane rero kenshi hari n'ibindi byari bigiye gukorwa mugabo Imana itanga kwiheza ibyo yakoze yavuga ati byiza cyane rero ikintu cyambere umuntu akora imbere yuko anasengera umwaka ugiye gutangura n'ahantu yicara wenyine akavuga ati akisuzuma akaraba ati ibyo nakoze no mwaka urangiye ni byiza cyane kuva mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa kane kuduga gushika mu 12 le 30 ibyo nakoze ni byiza cyane usanga atari byiza cyane ni igikino kubona umwaka yampindura ibyo bintu aho niho bihera hama hano bavuga ngo kandi byari byiza cyane ngo burira hanyuma buraca uwo munsi ugira gatandatu Jibril mbega ubuzima nabayeho n'umwaka urangiye bwari ubuzima bunezera Imana mbega n'umwaka urangiye mbega nabayeho ubuzima bubera inyisha abandi bantu narabaye umugisha ya plan agira ndabye neza narayigendeyemo rero naho hantu nca ntangura nkashima Imana ku byabaye mu mwaka habati Imana warakoze cyane kuva mu kwa mbere gushika uno munsi kona warandinze ukarinda umuryango wanje kuko iyo bavuga umwaka si imisi gusa umwaka ari mu ma circonstance mu mwaka harimo ma evenement maba mu mwaka samasaha gusa umwaka harimo ibihe ibiringo kanaka tugenda turacamwe hariho byiza hariho nabibi ariko hamwe n'ivyo byose icara ushima Imana ku byabaye mwaka urangiye uvuga ati Imana ndagushima cyangwa ijambo ngo byose bikwanizame kutugirira neza hamwe n'ibyo washoboye hamwe n'ibyo utashoboye ntiwikiripabilize kuko Imana yaguhaye indi chance yindi mugabo fuka mushima Imana ikirarondera abantu bayishima ku mwaka warangiye kenshi tubona umwaka ugiye gutangura tukaba turakamajambo tukipfuriza abantu ibintu byiza ariko dushima Imana ku magara yaduhaye dushima Imana ku Imana yaturinze umwaka urangiye dushima Imana ku ntuhereza imiryango yacu nibyo harashobora kuba hari ibintu bitagenze neza ariko kano kanya vuga ati Imana ndagushima ko byose hamwe bitanizamo kungira neza niyo abahana nakoze amakosa Imana umwaka ugiye gutangura mwami ndagushima ugiye kurongora intambuko zaje utanga urushima hari byiza wagendemo byiza cyane hari nabi wagendemo n'umwaka urangi ariko shima Imana muri byose amen numva ngiyowe gose ukuntu umuntu abanza kwisuzuma ukisuzuma mbega umwaka mbega ndaragendana n'Imana uyu mwaka mbega ivyo Imana yarambye ko nzokora eske narabikoze uri kuramukira no munsi kwiye kumenya yuko ukwiye kwisuzuma kwisuzuma uko bibiri bivuga ko ari wowe wiyizi ni wowe wiyizi nturindire ko umuntu anza kukubwira ibitagenze neza mu buzima bw'iwawe banzu usubiza amaso je kenshi mwabwira utangure aho abandi bantu bagenda gutazira Imana no girike je kenshi ndaguma muhira hama nkashimira Imana ndagushime ko umwaka wagenze mami narakubonye Imana nkabwira Imana ndagusavye rero ushoboze umwaka uri ego eka rero nawe uno munsi ukubera umwanya ukuja imbere y'Imana no gushima ivyo yakoze yumviriza nivyo hari bikoga Imana yaturemeye kugira ngo tubigenderemo mugabo hari ivyo peut-être utashoboye kugenderamo ntiwikiripabilize nko umukozi w'Imana arabivuga ja hasi uvuge Imana nivyo ntivyakunze mugabo je singuma hasi je ndahaguruka uno mwaka ndashitsa ndagendera mu bikorwa wanteguriye kandi ndasavye Imana yugurura amaso shobore kubigenderamo Jibril iyo haje umwaka mushasha ku bantu umwaka mushasha usigurika umwaka mushasha nakajya Imana ibiguhaye ko kugendera mu bugombe bwayo nakajyo wicara bati Imana nakajyo umpaye kandi kugira ngo ryayerekwa wa Mana uyu mwaka ndarigenderemo kandi iyo uhawe umwaka mushasha nakajyo ubuhawe kandi ko gushiraho intumbero y'uwo mwaka mbega mu kwa mbere mu kwa kane mu gatatu mu kwa kane gushika mu 12 nizihe ntumbero nihaye zizonshikana kuri byayerekwa Imana yampaye y'uwo mwaka kuko umuntu yinjiye mu mwaka hari gicapo wafise rero muga hari abantu binjira mu mwaka atagicapo wafise cyo gituma saba abantu imbere ko mwinjira mu mwaka naka imbere ko uwo mwaka ugana mu kwa kabiri nike gicapo ufise cy'uwo mwaka niko ushaka gushika ku 12 nihe vision ufise uwo mwaka hambikira naye hema objectif wihaye
azogushikana kuri rya yerekwa ry'umwaka kandi iryo yerekwa ntugiha iryo yerekwa irondera amasengesho cyane gose. Ijambo ry'Imana rirambwira hano muri Zaburi 40 umurongo windwi yavuga ngo mpera ko ndavuga nti ehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditse kuri jewe. 8 mpimbawe no gukora ibyo ugomba mana yanje mbere ibyagezwe byawe biri mu mutima wanje. Hano havuze ngo mpera ko ndavuga ati ehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe. Hari ibintu byanditswe ku buzima bwa Yesu, hariyo huro, hariho igitabo, muri ico gitabo hari handitswemo ubuzima bwiwe. Acavuga ngo mpimbawe no gukora ibyo ugomba. Zo ngo Yesu ntiyaje gukora ibyo ashaka, Yesu yaje gukora ibyo Data ashaka. Yesu ntiyaje gukora ubugombe bwiwe, Yesu yaje gukora ubugombe bw'Imana. Muri majambo yarahimbawe no kuza gukora iby'Imana igomba. Muga mu muzingo w'igitabo hari byanditswemo. Rero uno mwaka mu buzima bwawe hari iby'Imana yakuvuzeko. Uno mwaka mu buzima bwawe hari inzira zamaze gucibwa n'Imana utarabaho ngo gushoka kugendera. Jambo ry'Imana rivuga ngo mpagara ku naho nkavuga iby'iherezo. Ni filime yamaze kurangira mu maso y'Imana uje kubaho uno mwaka. Rero uno mwaka nta kintu je kwemvanta. Ahubwo uno mwaka nta hantu ho guca bukuvuga ati Imana shoboza ndongora shira mu mutima wanje za nzira zawe ya migambi yawe uno mwaka ndayigenderemo. Ni buzima yarabayeho Yesu yavuze umunsi ngo ifungwa zanje no gukora ibyo datagomba no kuzurangiza igikorwa. Rero ifungwa zacu no mwaka zitubereze gukora iby'Imana igomba, niyo success niyo réussite. Hamwe wumva ati uno mwaka narabayeho ubuzima Imana yanteguriye kubaho. Amina. Rero umurongo w'imigani cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 uvuga ngo wizigira uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Abantu benshi muri kino gihe bakora bishimikiza ubwenge bwawe cyane gose. Kuno mwaka rero ntukubera umwaka wo kwishimikiza ubwenge bwawe, ishimikiza Imana. Reka kwishimikiza ivyumviro byawe uvuge jenzo kwishikana hano. Emera Imana abari kurongora nkuko ariko arabivuga. Hariho ahantu Imana igomba kugutwara, hariho ibikorwa Imana yaguteguriye. Umvise utaraja no mu nda ya mama wawe hariho icyo Imana yari yarakugize. Hariho Imana ishaka gushikana. Hari umugambi umwami Imana gufitiye. Imigambi Imana igufitiye si ibyago ni amahoro. Uwo mwaka tugiye kwinjiramwo ukwiye kugendera muri ivyo cimviro c'Imana, muri iyo vision y'Imana. Rero nkuko reka arabivuga uteza gusenga, uteza kubaza Imana. Reka rino joro rikubera ijoro ryo kuvuga mwami uno mwaka ndawinjirana nawe. Mana uno mwaka tutari kumwe sinemera kuva hano. Umere nka Mose abwiye Imana Mana tutajanye natwe ntudukure hano hantu. Reka nawe uno mwaka ubwira Imana ubwe mwami ni wewe nishimikije. Mwami atari unkuye ahantu aho ndi yohankura, atari untwaye naho ndi yontwara, atari undongoye naho ndi yondongora. Mwami ndashaka kugira mu gicapo cawe. Mwami ntarabaho ni gute wari wanteguriye, nihe wari ushaka komba, wari ushaka komera gute uyu mwaka nibihe ushaka ko nkora. Iyo gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya tubwira umuntu yitwa Mose ngo Mose agire bakihema gibonaniro. Imana ngo yaramubwiye imweretse igicapo. Erega ndagumabwira uri kuranguka no Mose ko hari igicapo Imana yashizeho cy'ubuzima bw'iwawe. Uwo mwaka utegiye kuyitegura uvuga mwami ndashaka ko undongora mu gicapo cawe. Mwami hari ahantu umbona mu mwaka uza. Mwami hantware. Hariho abagenzi ushaka ko duhura nabo. Mwami mpuza nabo. Mwami hariho ubuzu ushaka ko nkora. Mwami ntwaraho hantu. Umviriza reka uno mwaka kubera umwaka wo kurongorwa n'Imana. Mugabo ntwishimikize ubwenge bw'iwawe, wishimikize ubwenge bw'Imana. Wishimikize Imana. Reka Imana bari kubera bekiye yawe. Reka umere nk'umu wavunitse wishimikize uhoraho. Urakoze cyane kuri amajambo akomeye cyane. Hari ijambo here kuvuga ngo Imana yaturemeye Kristo Yesu ngo dukore kuba vyiza ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Rero uno mwaka mushasha twinjiyemo hari ibikorwa vyiza, apana ibikorwa gusa, les bonnes œuvres muga biri muri Kristo Yesu. Amina. Umwaka umuntu ashobora kuvuga ati uno mwaka nashoboye kuresisa ubwa mbere nuko ibyo ukora byose ubikorera muri Kristo Yesu. Amina. Ibyo wokora byose en dehors de Christ nta gaciro imbere y'Imana. Nibyo ugira neza abantu hagirane mugabo umenye yuko à la fin de compte inyuma ya vyose tuzohabwa impera. Rero ikintu gikomeye cyane uno mwaka tuya twinjiremo no uvuga ati hamba kahise kawe. Ibyakubabaje bihambe. Winjire mu mwaka mushasha na bishasha. Amina. Ntusuye kwibuka ibyakahise kuko hari ibindi byiza biri imbere yawe. Amina.
hari abantu binjira mu mwaka bibuka amayesheke bagize mu mwaka uheze ayo mayesheke yahamba uno munsi yahamba uno munsi amina uyu munsi uno mwanya nyene hamba ibyakuraniye muri kahise hari amadecision mawe wafashe muri uno mwaka urangiye hari ibikorwa biwakoze muri uno mwaka urangiye bihambe amina nuko ati hamba kahise hamba ejo hahise hawe witegure kwinjira muri kazoza kawe keza amina hama icya kabiri muri ako kazoza keza winjiyemo hari ikintu cambere ukwiye kwirinda irinda abantu bose gutakariza umwanya irinda ikintu cyose gutakariza umwanya kuko umwaka winjiyemo harimo ama opportunity menshi hari imiryango myinshi Imana yakugururiye ariko irinde abantu bagutakariza umwanya irinde ibintu byose bitakariza umwanya kuko Jibril niyo ntamenya guha agaciro umwanya Imana impaye mu mwaka sinzoshobora guha agaciro umwanya w'abandi bantu cyane gose nige guha agaciro umwanya Imana impaye mu mwaka nijemo niba ku Imana iguhaye uno mwaka niba ku idasanzwe iguhaye iminsi majana 365 mu yandi majambo biguhaye umutahe mu yandi majambo biguhaye opportunity mu yandi majambo je nabambwira Imana kugukorera ni opportunity gusenga ni opportunity dasanzwe yes reka rero iyo opportunity ntibipfisha ubusa bana Jibril ndagwakara gasanzwe ndavye telefone amasaha 3 ku munsi ndavye telefone amasaha 3 ugacwarura 365 jours zigize umwaka wose urazi yuko uzosanga watakaje ukwezi kumwe n'indwi zibiri kuraba telefone amasaha 3 ku munsi umwaka wose usanga watakaje ukwezi kumwe n'indwi zibiri iyumvira ukwezi kose iminota irimwo amasegonda arimwo amasaha arimwo iminsi irimwo indwi zirimwo ujyana utari kumwe kurakora utari productive mandi majambo wataye umwanya rero uno mwaka ugiye gutangura winjiyemo irindi ikintu cyose gutakaza umwanya ikintu cyose nambara abantu nambara ikintu baho ubuzima uzi impamvu bayeho baho ubuzima avec cette conscience yuko bayeho ngushitse iby'Imana ishaka kuba hano ku isi amina hamiki naco fata ingingo yo kuba productif jibi birabaje cyane kubaho munsi atana kimwe gizu produce nta muntu wigeze ufasha nta muntu habereye umugisha mu bwami bw'Imana nta kintu kizima wigeze ukora baho ubuzima uvyuka uziti uno munsi nkeneye guhezagira abantu uno munsi nkeneye kubera umugisha igihugu canje uno munsi ndakeneye guhindura ubuzima bw'umuntu umuntu agiye biciye muri jewe apana ko abantu bababara apana ko abantu babigo bahagaritse imitima kubera wewe oya bahuze ati nabayeho umugabo uno mwaka ngiye kubaho ya mbere umugisha abandi bantu ngiye kubaho ya mbere umugisha abarundi sinde gutakaza umwanya abarundi ngiye kuba umugisha mbere umugisha umuryango wanje mbere umugisha society yanje tera imbere bahufite conscience yo kubera umugisha no kuba productif mu buzima amen hagi ushobora kuba uvuga ngo ibi mukozi Imana karavuga nivyo ndavyumva mugabo mbega no bigira gute yes mbega noshika gute kuri iyo ntego Imana ingombako umurongo nkunda gose muri Yakobo igice cya 2:5 uvuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusabe Imana igabira bose atakinubwe idateruna n'iminagwe azobuhabwa ushobora kuba hari ikintu ubuze uvuga jewe nicyo ndashaka kugeraho umukozi Imana karavuga niko ndashaka kugeraho ijambo ry'Imana rishaka kongera mugabo umengo ndafise blocage umengo hari ikintu natahura umengo ari akantu kabuze kugira ngo aho hantu birivuga ngo hari icubuze ugisaba Imana yes rero muri uno mwanya ukaba hari icubuze uvuga mwami basi ndabuze ubwenge no bigera gute no kwitegura gute bisaba Imana abantu benshi baratangura umwaka bari muri confusion batazi n'ivyo wagiyemo batazi n'ivyo bazokora umviriza uri kwa no munsi fata uno mwanya ubwira Imana uvuge Imana je ndabuze ubwenge kugendera muri umwaka fasha erega ni wasaba Imana ubwenge izobuguha na Salomo yasabye ubwenge arabuhabwa rero uwo mwaka ufate nk'uko umengo ni entreprise girujere ya entreprise gusaba ubwenge bwinshi kugira ngo ushobore gukora ivy'Imana yaguhamagariye
rero saba Imana ubwo bwenge, saba Imana iyo nzira, saba Imana igushoboze. Nutangura umwaka nk'uko bigomba, utangura umwaka uzi ibyo ugiyemwo, uzi naho uzoshika. Imana iguha umutima wo gukora ibikorwa vyayo. Wazi ngene bibabaje, nama mvuga nimba ari ugupfa kubi no gupfa utakoze icyo Imana yakuremeye. Kandi Imana ikirategura umwaka, ikirategura ubuzima bwawe. Kira mwaka wose yarawuhaye igikorwa uzokora. Reka gufisha umwaka Imana iguhaye. Umwaka Imana iguhaye ni opportunity yo gushitsa ibikorwa vy'Imana. Ni opportunity yo gukora icyo waremewe. Nabwiye umuntu umunsi ndamubwira imbwa irakora icyo yaremewe. Irabwagura. Ihira kabiri. Iranarinda shebuja. Imagine gupfa urushijwe n'imbwa. Umuntu abibwiye yarashavuye ngo ndatutse abantu ngo ni imbwa. No, sindabatutse. Ngo nshaka kukwereka yuko umwaka ushobora guhera warushijwe n'imbwa. Imodoka yaremeye gutwara abantu. Uyo mwaka wose yashoboye gutwara abantu. Naho habuze igitoro, ikibazo nticyari cyayo. Ikibazo cyari cyanye n'imodoka yatarondeye igitoro. Magaga imodoka yarakoze icyo yategeza gukora. Nama kamera yarakoze icyo yaremewe. Yego. Uyu mwaka hose twaravuze, turahezagira turasenga. Mbega wewe kuradukukira no munsi. Ni iki wakoze mu buzima bwawe? Iki wakoreye Imana? Mbega waravyuse wongera uravyuka atacu uri kurakora. Reka rero uno munsi nimba warabonye hari ico wabuze, ugisaba Imana uvuge Mwami, uno mwaka narabuze ibikoresho kanaka, narabuze opportunity kanaka, nyugurura imiryango. Mwami nyiyereke, Mana mvugisha, nkora iki? Ndabizi neza Imana izokwiyereka, Imana izogucira inzira. Yes. Ubivuze neza. Umunsi wa mbere Imana yararemye ngo ibona ko ari byiza. Umunsi wa kabiri arema ibona ko ari byiza. Nubwo yarakora iki ikabona ko ari ciza. Nta munsi itaremye. Nta munsi mutaremye. Yarakoze umunsi wose wari ufite igikorwa kanaka kandi umuci ko Imana yakoze yabonye ko ari ciza. Hari akamaro kidufitiye no munsi. Umunsi ishiraho umuco, umunsi ishiraho amafi, umunsi ishiraho ibiti, uno munsi bitubera umugisha kubera iki Imana yabonye ko ari byiza umunsi yabirema. Rero umunsi wose Imana yakoze ikintu ibona ko ari ciza. Umwaka ugizwe n'iminsi. Iyo minsi yose igize umwaka. Rongorwa na mpwemuye. Wavuze ikintu ciza ngo ububuze ubwenge nabusaba Imana. Muri Zaburi 119:12 bavuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge. Umukuntu bavuga hano hantu utwigishe guharura iminsi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge. Bene dada, ubu mwaka turakeneye ubwenge bw'Imana. Iyo bavuze ubwenge bw'Imana nubwo bushobozi bugushoboza kugendera mu bugombe bw'Imana. Iyo usabye ubwenge Imana irabuguha bigatuma ukora iby'Imana igomba. Hano havye ngo rero utwigishe guharura iminsi yacu tume turonka imitima y'ubwenge. Urashobora gusaba ati Imana ndakeneye kumenya guharura neza iminsi yo kubaho kwanje. Mandi majambo ndakeneye kujeha neza iminsi yanje Mana. Uya ngo ushobore kugendera mu bwenge bwawe. Imana yabikora. Mugabo ugiye kuraba hano mu Banyefeso 5:15 havuga gucyane ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imbura bwenge. Umuntu ashobora kugenda nk'imbura bwenge umwaka wose. Ariko hano havye ngo nuko mwirinde cyane. Bene data uno mwaka mwirinde cyane. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imbura bwenge. Bene data uyu mwaka ntugende nk'imbura bwenge. Ko ugenze nk'imbura bwenge ushitse mu 12 urabinyuvuga ati nta kintu nigeze marira abantu, nta kintu nigeze marira umuryango cyangwa igihugu canje cyangwa isi yose kweri wagenze nk'imbura bwenge. Ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imbura bwenge ariko mugende nk'abanyabwenge. Byaje muje kuvuga iyo usabye Imana ubwenge irabuguha, mugende nk'abanyabwenge mukoresha neza akaryo muronse kuko iminsi ari mibi. Akaryo Imana iguhaye akaryo ugakoresha neza. Yesu navuga ngo data arakora nanje ndakora. Yesu yari yamari anaction yamari karakora. Reka uno mwaka rero kubera umwaka wo gukorera Imana, wo gukora ibikorwa Imana yakuremeye. Nukubera umwaka wo kubimbura kimazi. Wo kuba utari karamara ikintu na kimwe. Wo kuba umuntu yicaye, yo kuba umuntu w'umunebwe. Reka ube kubera umwaka wo gukora. Nimba Kristo ari karakora nawe ukwiye gukora. Kristo jambo Imana rivuga ngo tugire ivyumviro nk'ivyari muri Kristo. Kristo yarafite ivyumviro byo gukora, yarafite ivyumviro byo gushitsa ubugombe bw'Imana. Reka na wewe ushitsa ubugombe bw'Imana. Umviriza, reka urazwe inshinga yo gushitsa ubugombe bw'Imana. Reka ukora ibishoboka byose ibintu ubuntu
ubushake bw'Imana bugaragare mu buzima bw'iwawe butari kuburagaragara usanga umuntu ariko arapfa umuntu yapfuye urupfu rubi n'umuntu atakoze icyo Imana yamuremeye umviriza jewe sinzopfa bampambe ntakoze icyo Imana yandemeye nawe wewe ukwiye kugira uwo mutima vuga uno mwaka n'imyaka ikurikira je ntegeza gukorera Imana ntegeza gukora nkore gushika nkore Dawidi bijamo Imana bivuga ko yapfuye ngo ashaje anezerewe kandi majambo bya yarakoze ivyo Imana yaramuremeye yarabikoze cyane gose nikorwa cyanyuma cyo kubaka ingoro y'Imana yari yaregeranije ibikoresho bikenewe yari yakoze neza mbega uno munsi hari ibyo hegeranije kubuhoraho mbega ni iki wakoze uno mwaka uri kwitegura undi mwaka ukurikira kubwuhoraho reka Imana iduhe umutima reka Imana iduhe ibyo byiyumviro reka Imana iturongore reka Imana ijane na twebwe dukore ibyigomba umwaka uzuhere uyu mwaka twinjiye mu 2026 uzuhere twitwa ko turabahizi twakoze iby'Imana yagomba cyane gose hari akantu hajya kavuze turavuga ngo mukoreshe neza akaryo muronse uno mwaka ari tujye twinshi muzoronka twinshi cyane gose ariko mukore niba uri umujournaliste nakaryo uhawe gakoreshe neza niba ukorera ku mbuga ngurukana munyimenyi shirako ibintu bizima bishobora kubaka abantu apana bishobora gusamaza abantu hano havuze ngo mukoreshe neza akaryo muronse kuko imisi ari mibi nuko ntimubibipfu iyo bavuga ngo ntubigipfu nuko ntubura ubwenge nuko ntimubibipfu ariko mutahura iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo nuko ntimubibipfu uyu mwaka ntitubipfu bene data ariko dutahura iby'umwami wacu agomba mbega uno mwaka Imana ishaka kwiki ni hehe nshobora kumenya ibyo Imana ishaka ni gihe ndiko ndasenga Imana yankomini ku mutima wayo nkamenya inzira z'Imana ndiko ndasenga kujya Yesu jamuri Imana ngo Yesu yabyuka hakiri kare cyane yabaye mu ijuru akabyuka hakiri kare cyane butaraca agasenga niyo mpamvu yashobwa ngo ibyo nkora ibyo muri datakora n'ibyo nkora kubera iki yayibonye ryari ariko arasenga imbere ko turabigishwa biwe afashe umwanya wo gusenga ijoro ryose ariko arasenga ubuzima Yesu yabaye bwa ubuzima bwo gusenga kugira ngo ashobore gukomenya n'Imana kugira ngo Imana imuhe ibyiyumviro byayo n'imigambi yayo hano havuze ngo nuko ntimubipfu ariko mutari iby'Imana igomba ibyo ari byo hari iby'Imana igushaka kuno mwaka ndagusenga ngo utari iby'Imana igushaka kuno mwaka ubimenye ibyo ari byo hari akantu keteje kuvuga muri kari muri byakorewe n'intumwa 13:56 avuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora iby'Imana igomba arasindira arapfa arabura yakoze iby'Imana igomba yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora iby'Imana igomba bene data Dawidi mu gihe cyo amaze gukora iby'Imana igomba harabaye igihe ca Dawidi agakora iby'Imana igomba uno mwaka duhawe n'igihe cacu amina kugira ngo dushobore gukora iby'Imana igomba hano hace havuga ngo ariko yamara Dawidi mu gihe cyo amaze gukora iby'Imana igomba arasinzira arapfa arabura bene data ngo arasinzira arapfa arabura kwamaho mugamaze gukora iby'Imana igomba arasinzira arapfa arabura bene data umunsi umwe tuzova ku isi uyu mwaka dutanguye hari abantu bazova ku isi ariko ikomeye cyane kuzova ku isi ikomeye cyane mbega warakoze iby'Imana igomba no mwaka wose amina ico cyambere gikomeye cyane Jibril nico cyambere gikomeye cyane no munezero wacu kubona tuzokora iby'Imana igomba mwibuke ko umunsi umwe tuzohagarara imbere y'Imana itubaze mbega mwabayeho gute naraguhaye akaryo naguha keza warakora ntabaye igipfu erega kuza hano mwisi nakajya Imana iduhaye nakaryo ko gukora kw'Imana ni mwemwe twe dukora ngaho duserukira Imana tuza gukora ibikorwa vyayo rero Imana Bibiliya ibakoresha muri twe kugomba no gushaka kenshi ari Imana ivugisha abantu kenshi Imana ishira ku mutima igikorwa bakora mugabo benshi barazimya Imana barazimya mwe mu Bibiliya ivuga ngo mukazimya mwe mu Imana usanga no mwaka ari Imana yagumi gusunikira gukora ukavyumva yuko umenga uri gusunikwa n'ikintu utariko ratahura ukanka kugikora ihano no mwaka ukurikira ubwira Imana uno mwaka ukurikira je nzokora ibyo ushaka ko nkora nzoja ushaka konja mwami nzokora ibikorwa vyawe kora ko ikinezera umwana w'umuntu icyo atazi no gukora ibikorwa vya data cyane gose Jibril imbere ko tubandanya hari utuntu nandikiye abantu ushaka kubabwira gatoyi duke cyane imbere ko dusenga hari ibintu duhura navyo mu buzima bitakaza umwanya uno mwaka hari ibintu muzohura bishaka gutakaza umwanya ikintu ca mbere igihe cyose uzoburi hige bugombe bw'Imana umenye ko bikwatakaza umwanya uri muca musoma Zaburi 27 guhera ku murongo wa mbere kumanuka murabe ko Imana itubatse
abubaka bose bari kubakira ubusa iyo Imana idacunze igisagara abacunga bari kwacungira ubusa ifo kwisunga Imana imisi yose igihe cyose nkoze ikintu nubwo no kubaka igikorwa canaka kitari mu bugombe bw'Imana niko ntakaza umwanya wanje uno mwaka ndipfuza yuko ibyo mukora byose biba ari ibintu biri mu bugombe bw'Imana ntukore ikintu kitari mu bugombe bw'Imana kuzobotakarije umwanya ubusa ni nk'umuntu yofata abasoma bose muri quartier haheze ukwezi ntaje guhembwa mu gipolisi kuko mu gipolisi ntazwo umuntu rero yagize neza ni byiza bene da abantu bagira neza ni byiza ariko icambere ntukore imitari mu bugombe bw'Imana kugira ngo ushobore kuba mu bugombe bw'icambere nuko warakira Yesu Kristo muzamwe wawe icaka ni kumvira mpweme yakakurongora icaka bi nukubandanya akantu karakomeye cyane nukubandanya witaho ibi abantu badashaka kumvyikura babwira hari igihe Jibril witaho abantu ukabahanura ukabafasha umugabo abo bantu ntibakore ivyikura babwira hagahera igihe kirekire ivyo babwira byose ntibashaka kuvyumva mwene data ntutakaze umwanya wawe ku bantu badashaka kumva kuko bashobora gutakariza umwanya urashobora kuba umuntu mwiza mugafo kugira ubwenge bw'Imana nikindi ntuguja mu bintu ukakora ibintu mugavye ntikurakora imisi yose ukabona nta marize itarimo mu mutima ukumva ko Imana itakuremeye gukora ivyo bintu rero ntugatakaza umwanya mu bintu nk'ivyo oya sayimana Imana ndongora menye ico ushaka ko nkora kora ico nyine Imana igushakamo ica gatatu kindi no gukunda kuryoherwa kurusha amapriorite y'Imana Jibril hari abantu mwaka wose ari kirori gusa gukunda ibirori kurusha gukunda amapriorite y'ijuru nivyo birajeshe kuryoherwa mu muryango n'abandi bantu muga gushira imbere kuryoherwa n'ibirori kurusha gukora les priorités de Dieu uwo mwaka uhavusanga yuko watakaje intumbero y'Imana kuza muri wawe hama ikinaco no kwama imisi yose igico bita procrastination kwamushira imbere ibintu wokoze no munsi ukabonzo bikorejo igihe cyose wamushira gukora ibintu ejo wokoze no munsi uzokwisanga nejo hageze wamubishira ejo rero abantu benshi nzokwiga ejo nzokora ibintu ejo nzosenga ejo nzosoma bibiliya ejo nzokwisondesha ejo hazogera habyare ejo benshi mu buzima bisanga umwaka urangi bagumye bashira ibintu ejo umwaka wose bakabutakaza hama ikindi naco canyuma ni ugukora ibintu utari connecte n'Imana igihe cyose ukoze ikintu utari mu gusabane n'Imana wisanga watakaje umwanya wawe watakaje ubusa muga igihe cyose ukoze ikintu uri mu busabane n'Imana wisanga uri kwarongorwa mu ntambuko zawe zose uri kugendera mu nzira z'Imana rero nukuri turabasengera kugira ngo ivyo mukora byose mubikore murongowe na mpwemu w'ukuri amina ndize ko ano majambo akora ndashandi hano abo dufata umwanya wo gusenga muri umwanya wo gusenga n'umukozi w'Imana aturongore mu masengesho uko impwemu w'Imana murongora hama tuza gusengera ibindi bintu mugabo muno mwanya aturongora uko impwemu w'Imana murongora murakoze cyane reka dusengere hamwe mwese mikora televiziyo itaje uyu mwaka tuhimana dushimira Imana kubwo umwaka tugiye gutangura tusaba mpwemu yazo turongore mu vy'Imana igomba data mu izina rye turagushimiye cyane kuri Imana nziza turagushimiye kuri Imana igira neza turagushimiye kano kajyo keza duhaye mwami Oh Mana warakoze kuturindira umwaka wose warakoze Mana kugendana natwe mu mwaka wose warakoze Mana kuturinda warakoze Mana kurinda imiryango yacu warakoze Mana kurinda igihugu cacu mwami warakoze Mana kurinda abakirongoye kino gihugu c'u Burundi mwami warakoze mwami kurinda abakuru amashengero warakoze Mana kurinda abavyeyi b'imiryango mwami warakoze Mana kurinda abapapa abamama abana warakoze Mana kurinda abantu mu nzego zitandukanye z'igihugu mwami warakoze kuhaba nk'Imana yacu mwami n'ubuntu batugiriye Mana mu Burundi hari ibihugu bipfuje ibihe nk'ibatigeze babironka mwami ariko turagushimiye cyane mwami ibyagenze neza Mana turagushimiye ko cyane mwami nibitagenze ko dushaka mwami turazi ko vyose bikwanizame ko tugira neza mwami warakoze cyane mwami abantu ko bateleviziyo itaje muri kano kanya mwami turagushima ko nawe warabarinze no mwaka wose mwami kubona barabonye neza Mana no mwaka wose mwami nibyo hari ibintu batashoboye gushika ko mu buzima bwabo ariko hari ibyo washikanye ko mwami turagushimiye cyane mwami hari ibintu bipfuje ko batigeze babo mwami ariko ndagushima ko bafite ubuzima mwami iki ni kimenyetso ciza mwami wanje ndagushima mwami wanje Yesu Kristo kwijambo ryawe yanyereka neza mwami yuko imbwa nzima Mana iruti ntambwe ipfuye mwami ndagushima mwami kubuzima warakoze kubaho ubuzima mwami warakoze Mana kubaho ubwenge mwami warakoze kubaho amagara meza mwami anabagwaye Mana warabakijije Mana ndagushimiye cyane mwami hari byakoretse no mwaka wose mu gihugu cacu Burundi mwami mu miryango yacu mwami warakoze cyane papa
ndagushimiye ku mwaka dutanguye mwami ni umwaka mwiza mwami ijambo ryawe rirambwira neza mwami yuko imigambi dufite ko ni y'amahoro si ibyago mwami ndagushima ku mwaka mwami ufite imigambi y'amahoro ku Burundi mwami ufite imigambi y'amahoro ku miryango mwami mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo uyu mwaka mwami iyo migambi y'amahoro mwami igaragare mu Burundi mu izina rya Yesu Kristo iyo migambi y'amahoro mwami igaragare mu miryango mu izina rya Yesu Kristo turagati imigambi yose y'umugwanizi mwami no mwaka mu izina rya Yesu Kristo ariko reka imigambi ya Kristo igaragare mwami ndasenga mwami mvuga ngo wabye ngo ivyimburwa ni byinshi ariko imbuzi ni bake ndasenga uno mwaka mwami uhagurutsa abimbuzi benshi mu Burundi mwami mu izina rya Yesu Kristo yabavuga butumwa mana bahaguruka ari benshi mu Burundi mwami bavuge Kristo Yesu reka mana bakuru amashengero mwami bavuge Kristo mu izina rya Yesu reka ndasenga uno mwaka mwami kuja mu jamwe ngico ushaka nuko abantu bose bazashomeye kuri papa ndasenga uno mwaka mwami hadukizwa abantu benshi mu Burundi mana ndasenga mana gakiza ka benshi mu gihugu cyacu Burundi mwami wanje uzobukoze cyane mwami data numva ntorangiza muri kano kanya ntasengeye mu nteka ya televiziyo gitaje nivyo ugira winjiye muri no mwaka ariko ndagusenga bwa Yesu Kristo amina kwinjira mu mwaka udafise Kristo Yesu n'agahombo gakomeye cyane umukozi matwa Billy Graham yavuze ngo ingingo ya mbere umuntu ashobora gufata kiri munsi y'izwa todo kwa regret ari munsi warimwe niyo kwakira Yesu mu mutima wiwe niyo ngingo ya mbere ikomeye cyane uno mwaka ari abantu bashaka guha ingabire ariko ndasenga ngo ingabire ya mbere ikomeye cyane ashobora kwakira niyo kwakira ubwingo budashira amen ijambo ry'Imana rirambira ngo abamwakiriye bose yabaye bacu gucika abana b'Imana kuko bizeziragiwe kandi muri kamwe muri waro mu gice c'19 ngo watusha kamwa ko Yesu ari umwami ukizera umutima ko Imana yamuzi mukwe mafu izokizwa ndashaka ko umwaka winjira mu fisa gakiza mu mutima wawe uyu mwaka winjira mu fisa Yesu mu mutima wawe niyo ntango nziza y'umwaka niyo nkuru nziza y'umwaka nuko Yesu akwa mu mutima wawe ngira mvuga no majambo kuko Yesu gihaje ku musaraba agiye ngo uharwe ibyaha byawe byose Yesu yaje guha ubugingo budashira Yesu yaje guha gakiza ko n'umukiza ndashaka muri kano kanya ubone Yesu mu maso yawe ngo abamubona bose baronka ubugingo ndashaka kwakira ubugingo mu mutima wawe uno mwaka urangiye wose wagendeye mu buzima bw'abantu ariko ndifuza ko umwaka utanguye utangura n'ubuzima bw'Imana mu mutima wawe Yesu yapfuye ku bwawe Yesu yagiye mu kuzimu ku bwawe Yesu yaradutse bwazuka n'intsinzi ku bwawe Yesu yaje mu kibanza cawe ari gupfa ariko arapfa mu kibanza cawe wari guhanwa wari gucirwa ku rubanza ariko Yesu yemera aracirwa urubanza mu kibanza cawe kugira ngo uno munsi imbere y'amaso y'Imana ntihagire urubanza rugutsinda ndashaka wakira Yesu umutima wawe muri kano kanya utangura umwaka utanguranye na Yesu ushaka kumva puru mama uri umusore uri inkumi ndashaka ku umwaka utangura na Yesu umutima wawe ngira mvuga no majambo yatuyizeye maze muri kano kanya uronka kiza kava kuri Kristo Yesu vuga ati Yesu ndagushimiye cyane Yesu ndagushimiye cyane ko waje kunkiza wagiye ku musaraba ngo mpari ibyaha byanje byose warapfuye Imana ikuzura mu bapfuye uno munsi ku ntebe y'inganje Yesu ndakwakiriye umbera umwami n'umukiza ubuzima bwanje ndakira ubwingo budashira mpindutse umwana w'Imana mpemu yaje kuba muri jewe mpindutse careme gishasha mpindutse umugorotsi imbere y'amaso y'Imana izina ryanje riri mu gitabo c'ubugingo ndakijijwe mpaye ubuzima Yesu amen 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 bizere ko no mwanya w'amasengesho kubera umwanya mwiza bizere ko wafashije nzwe ko watahuye ukuntu ukwiye gutegura umwaka w'amasengesho amasengesho ni ikintu gikomeye ntukwiye kufinatisha umwaka ku mwaka ni nka umwaka ni ubuntu Imana ikugira ni provision ni nka Imana ibiguhaye akaryo bwo kwigaragaza hano mu isi nico gituma ukwiye gufata umwanya munini ukubisengera amadusome mu murongo za buri 121 murongo w'indusho murongo w'8 nisengeje ndagufitiye uno mwaka nisengeje ryo kuzigamwa isengeje yanyu ko Imana ikuzigama uno mwaka kugira ngo uzukorera ibikorwa Imana yaguteguriye havuga ngo uhoraho azokurinda ikibi cyose niwe azozigama ubugingo bwawe uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira reka bize bikubera uko nyene kuno mwaka uzozigamwe n'Imana izikurinda uzoja hose hamuzushinga intahe umwaka wundi uvuga ko Imana yabaye umwizigigwa
rero ukaba ano majambo twavuze ano masengesho twasenze hari ico vyakoze ku buzima bw'iwawe utwandike mu kuzana ambazo tugacaho munsi udushingiye naye vy'Imana ikirakora utubwire ico Imana yakoze hama ukaba nawe ufise n'umutwaro naho nyene twandike kuri zamana zacaho munsi rero naho butambuka indiganiro nk'aya mango Imana ibane nawe. Amen.